Keza pe bashire kagakuru karyoshe kwere reka mpamagara umugore aze tugasangire tugasabikanya nawe kagakuru wa mugore ingura kagakuru kari ngaha eko shiri wanje nanje cyane hano bashize kagakuru karyoshe ndibaza urakabona eko pe kagakuru nariko ndagasoma cyane nyumvira ko twogasabikanya urakoze cyane shiri wanje hama rero hari ikindi shaka ndakubwira hari ukuntu usanga abagore mwinjirisha ibintu by'ibigongwe ukabona nk'umwana araje n'ibyondo ngaha mu nzu w'akashushure kayinjira ubona umucafu wese akujya kwibarabara arengana ngaha ubareka ngaha mu rugo rwanje amahera nayahize yaramvunye sinkeneye rero ko nzoza mbona umucafu yenganye nguje ngaha mbona uburenganye wese ngaje ngaha aha hazogera umuntu wicubahiro yiyubashe nyene akana kuzobona uburenganye wese ngo aje ngaha ibyo ubikure mu mutwe kuko amahera turafise tuzoja kurinda dupfe ndazi nta kibazo tuzogira yego uteketse ntago norirenza kabisa nta kibazo sawa nibaze rero kutazoba nk'aba abandi ubwira ikintu ejo ugasanga yagihinduye yego tuyaze neza ndibaze nta kibazo mutama wanje nosohoka rero nta kibazo wabonye sihaba abantu mvuga we ninde yaguhaye uburenganzira bwo kuza kuvoma ngaho ninde naje kuvoma kubera narenze ko ariko byari bizi none bakubwiye ngo amazi nitwe twayubakiye mwebwe nk'irira ibi fatunze mu mazi subiye kugufatira no ngaha ngo kikumerera kurira subiye kugusanga rwarenze no ngaha ayo menyo nzoyakuramo muhiri wawe unafashe ntuzosubire no kugaruka ngaha hase ni muri HCR bafashe ni concert ne bimurenga nzosubire ndagufasha izoraba wabonye nk'abo mwebwe kuva umuntu yababurije kuzamukira funka wabonye wamuswa aha bakubwiye ko ngaho baharagura aya makara urazi ingene tuyagura ninde yagutumye ngaha none ibi bintu nkore ni biki cyoka inzara yari ndakubwiye kiri ijyambere ari ijyanyuma ngarutse sanga none kigisha yo ticyange cyanda cyotsa we genda urahura ha urazi ingene tuyagura yatupfuje wowe ubwo busaya no bukora mwana ayeleo ibosio sha akuno mugore kuva namwihanyirije nukuri nawe numenga yumva none ntabutaba abantu ibyo bakora sha ibi birambabaje cyane kuba umugore yoza afata ibintu byanjye nk'ukwere negafashe kweli eko nawe uca kujya mu boss basha arabako yocoya n'ingazi basi yo kuda hodi karibu muradu sawa gashe ni sawa mu biki cyamenye bro none ngaha bakubwiye ko hariho concert ngaha mani ngazi basi ngende kugura ni HCR bimuriye ngaha none ko mwebwe mwirirwa mwiyicariye hajya mugacamuza ngo ducorere ngaha concert neneho bayimwe ariko boss ari kiki utanguye kwiyemera nakubaje concert ne bayimuriye ngaha rose ibintu bisangire n'abandi nyishura rero nti concert ne bayimuriye ngaha bayimuriye ngaha okay ni HCR ngaha ndagutyoresheje kubera ndakuzi mboje nago ncorera je nsangira n'abantu tungana toka kandi ribijyambera n'ijyanyuma subiye kubona uhagaze ngaha umenye yuko ibintu bijyoho bisangiye n'abandi apana mwebwe ari para twebwe tumuka wewe bemwizere ko muri tumuka
wowe hose ngo nibiki Cyera ariko ndirengana ariko numva induru mu rugo ciao genda mwese ibyo by'ubugosi iwanyu genda wewe uraje kumucoresha umuntu wese afite agateka n'ijambo uje kumucoresha numva inzara guhera kuwa kangahe ntabwo ndafungura ubona nje kumucoresha ambe n'ingazi aranyirukanye kandi aheruka kuronka irare vuba urabatanguye oya biraboneka n'umugwiza tunga nakurebere n'igihumbi muhunga gutse kubifashisha reka tumureke azobibona mbere ukore mu mufuko yamuye isi irazunguruka wa mugabo ndakubwiye isi irazunguruka genda nawe ntuzuranyumvisha amajambo maremare yewe reka ndamuhereze hama wewe uwo mutungo wawe nta nzira idashika wewe ufise ayo konona wewe nubandanye kandi umutima umurande ikintu kitagira iheretse wangu twigera bafite kwifashisha nanjye ntabwo aheza kurya igitumbura cy'ijana yego n'umuseke w'ijana ibyo bibazo byawe ntabwo nkeneye wumva nawe merci yego tuzosubira sawa yego ubunyene uremeye n'ukuri ubukeneye bungire nk'uko n'ukuri naba n'ukuri n'amapfunje yambanye menshi n'igikwashi sinyironka amahera y'igikwashi noye je ndabigenze gute n'ukuri ako mani imana yonsubiza hamwe nari sha mu myaka ingahe nari imeze neza none bubigenze gute Mwana we ese umugabo wanje yoba yarose n'igihumbi gamana carasi Sheri we warose n'igihumbi se carasi yo gamana ibyo by'amarasiyo uri kuzana nabuze nayo igikwashi kinkura amapfunja hama ngo uri kumbwira ngo amarasiyo oya Sheri wanje kubitanga urondere n'akazisha n'agaza duca tugumukungu nta rasiyo dufise nyakazi nawe kampereyo nimbuza aho kari nanje nakabuze kuko ubu ashi nabuze iyo nova niyo noja n'ukuri Mana we turagawe nta n'uwo toronka duha n'akazi n'ukuri nta n'uwo sinzi hari igihe imana kuko iribuka hari igihe yotwibuka mu buzima turimwo nta kundi ire wabunga mwiriwe niwe wamuguru sinzi twengere cyane witwengere yewe none byagenze gute nzi kutazokena nawe byumva baraje naze kugucoresha inoti y'ijana cyangwa ukayinyi mukambwati tukabwira kongoga baruti ko utazokena oya menga atari wewe sha ibi byanshikiye nawe byogushikiye oya si wewe tu je uraze nakubwira kwa bijya bintu wankoreye urumva naho noba afise n'ibihumbi ijana sinoguhamo n'inoti y'ijana urumva ahubwo wewe rero asha aho wakenye wewe sinanze kuzona kenwa mbere ariko uribuka ko nawe byogushikira nk'ibi wiriwa ku mukino ahantu nkuru umuyede ngaze kumufasha akazu kanje ko nyamakene yarayikabebese mbe basha je honyine singo imeze nene kamushinga woduha ku kazi kuko turagakeneye n'ukuri mbe ni boss tumenyere muvani kumupasa uyu ni umugabo wawe yego niwe n'ukuri wamukire kazi shaho reke ubona ubukene butatwishe nashare habikina ngo ngone wamukire tumenyere none byagenze ne kumbona umengo ubu ngubu ugeze ahatemba duha ko kazi ibyo bindi nabyo byihoze kuko nawe mu byukuri nawe cyo byo kugendekera amwe nomenya ko ari wamukire bazurazuka abantu amazi utinya kuba narahura mu gikoni wawe nta nakazi nogu ariko re mufaso byukuri ntacyo dupfa oya nyabona katize oya, kugira tugira turana inzara ibyo ni mubirekeraho umugabo wawe sigewe yakuririye nabi basi amafaranga yarayarose mu byukuri ari ari umugabo wawe yabaye kujye ntacyo nobafasha ndakwinginze n'ukuri numpagufasha rabingere sigaye meze rabingere sigaye iyo menyiza mu nyuma ibimenya kare nawe ngubu akazi n'ukuri ubona amerewe banze wibuka ahantu wicaye rero ikintu wagiye urafata ukajifata abantu bene kuri yakunda basi byirengagiza umakazi basi byukuri nta kazi no guha pe nta kazi no guha amafaranga warayaronse yajya nk'ifoka byahiriye ku munsi umwe Sheri narakubara bigenda neza mu bantu nanje ubaho bigire no guhinduka oya nta mugabo ufise wewe kabisa duseka ko abantu amazi n'indakubwiye ntagari byiza nanje natashe nitahiye nakuba n'ubukene bwawe oya nta mugabo wari ugenda ngere ntabwo ariko ubuzima burahinduka bimwe nakubarira ngivyo birabaye mwana we birabaye kabisa ni je bishikiye kwera yego reka nta kundi hari reka wowe uhagaze rusigarire ku gitwe nk'uburiro ntacyo mwese ni muntu wenge ingero wagereye abandi niyo nabo bazokugerera